kugira ngo wiyumvire kuba wobana n'umufasha kandi umeze gutyo we byakujemo gute wavyumviye gute naho nyine urabona kugira tuve hariya twari hari ikibazo bambajije ico kibazo ndabwira nti urabona uko ukomeze n'umugenzi uko ameze ivyo nshoboye nzokora murabibona ico ndafise n'amaguru gusa ariko ndafise ubwenge bakomeye mu dufatiye uwo musuma ukamushikana muri meri ku bategetsi bamuca amande aya mande yinjira mu kigega ca leta twebwe ntaco baduha ivyo rero bidatangura kuyatuvuna ingufu gushika naho niyo mirima bayitwambura bayitwambura batubwira bati nta rupapuro rwemeza ko hari aho iwanyu muri ico gihe hari intambara 94 95 muca gihe ca ndadaye atubwira ati bo ubu rero ko atakintu mufise cemeza nefu yari umurimyi ariko byarashika rimwe bakaza kutugarukira ko katuraba n'abavyeyi babo mama huyo yaraye bakaza kuturaba basi abo rero urumva baritavye Imana nta numwe tugifise ego ico gihe mama yatubwiye ngo na mariage mwarayigize wiwe witegura urubanza gute wabigenjeje gute ko nzi n'abakomeye bibagora mwe mwabigenjeje gute urabona ico gihe igihugu cari kimeze neza urumva akazi nararonka kagira ekonomi tugafashanya n'abakagira ekonomi twaragize urubanza nyine kujya mu Hello everybody, my name is Radio, this is Mijo Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hama tukubwira byinshi muri entertainment, hama tukuzanira aba hitmaker kuri mikro ya Mijo Talent TV. Right now uribaza ndi kumwe nande, ndibazona ndi kumwe na mugezanje Jojo, dusanzwe dukorana kuri Mijo Talent TV. Reka nawe ndamusabe aramusaba kunzi ba Mijo Talent TV imbere ko tuvuga ibyo twaje gukora ngaha, kuko murabona yuko nta muri mvi turi kumwe ariko muraza kumenya ibyo twagiye gukora Hello sali ndabaramukije bakunzi ba Mijo Talent TV muraja kubona byinshi birenze uko muvyibaza murabona turi kumwe na mugenzi wanje ivyo turimo murabibona mwe gusa mugume kuri online kora subscribe kwanza ukiri ngaho nyene wibuke kora subscribe reka ndakwibutsa ati uno musi twatembereye ahantu twagiye kuraba abasaza umugore n'umugabo nuvuga yuko batwaranye bafise ubumuga urumva ko ni ibintu bitangaje ariko natwe turabitara ariko turaza kumenya vyinshi cameraman turashaka kugenda ndibaza twamaze gushika ni ngaha hafi nyene cameraman onako twashitse reka tubaramuse bite mama sawa umeze neza turashi bakomeye orobo kabisa ndibaza bana avuze ati ndakomeye ndameze neza ndabona n'umupapa ngaha reka tumuramutse tumenye nawe ko ameze neza bite papa amahoro umeze neza yego turashi urakomeye buke kabisa kubera ikibuke papa kubera ikibuke ubuzima urabona ukuntu bumeze kabisa ariko naho bimeze uko dushakura musaba kunzi ba Mijo Talent n'amahoro murakomeye ndibaza barameze neza papa ndibaza mwamaze kubona twamaze gushika mu rugo rwabo aho baba ni ngaha nyene reka dutangure kwanza tumubaza ati papa bakwita gute papa je nitwa akazina nitwa ntaho ndavyizigiye Maulidi ntaho ndavyizigiye Maulidi Jojo urashaka kubaza mama nawe uko bamwita mama turashaka kubaza akazina kanyu mwitwa bande Maria Safi Maria ego mwumvise akazina k'aba bantu turi kumwe nukuvuga n'abantu turi kumwe ni couple itangaje tumenyereye benshi bavuga ngo couple crazy ariko uyu munsi hoho irarenze sizazidi mumenyereye reka turaja kumva byinshi kuri bo twisharanye gatonya kugira ngo tuyage mumenye byinshi mbega abantu babayeho gute mbega abantu bigenza gute n'ibintu bitangaje namwe muraja kuvyibonera ego bakunzi ba Mijo Talent TV ndibaza nabasubwiye ati uno munsi tuzagufashanya na mugenzi wanje Jojo kugira mumenye byinshi biranga aba bavyeyi papa urashaka kutubwira nimba atari banga papa ufite imyaka ingahe papa je navutse 1949 1949 sako bara telefona papa bariko baramutelefona aribaza tumaze tumuha kanya gatoya kugira abanze yitabe telefone ariko imbere yaho reka twe turaganiriza mama urashaka kutubwira imyaka ufise mama yewe imyaka 90 imyaka 90 ndibaza umuntu w'umuhinga aca yumva aho yavukiye mama cyaka ndakubaze mbega kera byari bimeze gutko novuga yuko waradutanze kubona izuba urashaka kutubwira gastori gato ya kakera utazigira yo bagira we kakera jewe namaranye wokuru wanje atubwira abuzukuru banje kuba mu Burundi nukubitonda
kandi aho uri ikimuga fari ikintu bikore buhoro buhoro izogufasha araho uzobona nk'umwana ariko kamutunga ikintu yambwiye kwe nawe kwejeje kweri nacisha inkoko nataka ibitako nka amafaranga akambishaho n'abana mbega mama nimba atari banga wamenyanye na papa ryari ngaha wamenyanye na mutama ryari ni kera ryari mwamenyanye gute none ga mama nje tari mvuye ruguru nangwe n'ikinga cyane yaraheze ni sociale amboya ati nje ngiye naronka umugore rero ndabyabeke ngiye naronka umugore abana ati urago naje ni ngwanje n'undi ngo ni ngwanje ati mwese muri he n'uwiwane ndomutaye umunsi burira bikeye mu gitondo agiye ku kazi akako tugende mu cyarabo ndokatera imbozo nahembuye ruguru ejo ndokatera imbozo abandi ni mugiye nacha kugira mu cyaranga atera imbozo kwere cyane mu soko turasuma turaza tukeze mu rupangu digiti ati mbere safi Maria ariko umwe yagushimye kandi aguyinsha ishambure yiwawe biso babaye n'uwo muhungu digiti atatugisha ashambure umugoro basaza araraho kuna bene n'imfisa abana ruguru babiri bato bangana n'uyu ndabatuma ko baraza turabana nawe imana ati nawe ndaguhigirira nawe ntwari ndayiwe ntamdira abana babiri umuhungu n'umukobwa umuhungu we gwabona yamaze amezi menshi yamaze kugeza sarahuya sigana umukobwa umva yitwa Shushu ari we bukuru katubana uko rwatumire nta kundi kuba mushimire genda umukwe imikani yavyanza akazaga babwo kazaga narangwa papa ati nta kundi kagukoye rero amusamo panga byose biheze mugeze mugire mariage tugenda ku commune turagira mariage katuramanuka bakunzi ba Mijo Talent TV ndibaza wavyumvise burya urukundo ni ikintu gitangaje kandi abwiye ati urukundo ni ikintu kiryoshe iyo babiri bakundana kandi urumva yuko bakundanye kuva kera papa mbega nshaka ndakubaze mbega ubu mubayeho gute papa wanje tubayeho nuko nyene urabona ibintu byarahindutse kandi narakora nkaronka amahera none urabona ibintu byarahindutse nsigaye nduwaha mu gufungura ni chance turonse turajya tubuze tugatekereza ikibi gusa nagasonga juu unajua karika mshari kakikubana lazima unaposha kuwa urumva udafisa amahera kujya kwa muganga basi ivyo rero Imana irabimfashamo mbega papa uvuze ati iyo tubuze turaburara ariko sinumva yuko mbega iyo mubuze nta bantu babagira neza bashobora kuza kuvuga ati aha umfe ndakwije 40 kuva 82 dushika ngaha urumva twafashwa na leta bo urabona ko bigenda birahinduka basi urumva leta yaradufashe niyo yaduhaye inzu kuri Bagaza niyo yaduhaye inzu iyi parcelle basi urabona yari yubatse nk'iyibonera mu maso yawe y'ibinombori muri nyamgenda n'imfise akazi nca ndayihindura ndayubaka uko ndagira amatafari uvuze ati icyo gihe nari mfise akazi mbega cyane nifuza kumenya mbega kera wari ufise akazi wari umeze ukunyene cyane nari meze uko wakora iki rero bakora muri societe umuzungu arangomwa rampa akazi muri societe ahitwa kuri Yempe ubu hasigaye ari busheri urumva basi urumva narakora bakampa umushahara ndagira na contrat Imana nayo iraduha abana bamwe barapfa abandi batwarwa n'ugwimo mu kwibumba bantwaye 3 abahungu 2 n'umukobwa umwe bose ubu mfise abana 5 abahungu 2 n'abakobwa 3 urumva bari mu Burundi rero twebwe ngaha ni Imana gusa twitungiye ariko ndose nk'umuntu asuguma akanja ntajya muri ville kubera nahantu nabaye ndazinanye n'abantu benshi akaronga we duhanye muri ville tugira bite ni sawa tukambaye ibiharaki mbaye 2000 niko mbaye yego kandi singende iminsi yose kubera urabona no gukura ndakuze fete ndose ndajya ndavise cyane nigumira ngaho ngakora utundi nshoboye urafise amaboko umutwe basi niko tubaye kabisa abakunzi ba Mijo Talent TV ndibaza uvise ubuzima wabayemo reka ndagusabe ukaba ufise umutima w'ikigongwe ukaba ufise umutima wo gufasha ndakubwira ati urabona nimero ngaho kuri screen tugusaba yuko ushobora gufasha bene wacu kuko ndibaza wana yuko
n'ubuzima bugoye kuko urabona nta kuntu na kumwe bashobora gukora kugira ngo biteze imbere bavuze ati twe tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana reka ndagusabe ufise umutima w'urukundo cyangwa se ufise ingabirano yo gufasha reka tugusabe urabe nimero ngaho kuri screen kugira ushobore gufasha bene wacu Jojo sinzi ko nawe ufise akajyamo ushobora kubaza papa na mama bakunzi ba Mijo Talent TV twabibabwiye uyu munsi murabona byinshi reka tuganire na Mutama nuko biri buko Mutama turashaka tukwibarize gatoya none wewe ukiri umusore ukubayeho kose yego ukiri umusore kugira ngo wiyumvire kuba wobana n'umufasha kandi umeze gutyo we byakujemo gute wavyumviye gute naho nyine urabona kugira tuve hariya twari hari ikibazo bambajije icyo kibazo ndabwira nti urabona ko ukomeze n'umugenzi uko ameze ivyo nshoboye nzokora murabibona ico ndafise n'amaguru gusa ariko ndafise ubwenge none hariya ko leta yemeye kubazana ngaha kubaha aho muba akaba mudafise amaguru yo kurima muzobaho gute twebwe ivyo dushoboye tuzokora kandi ntituzobagora kanini muzoba mutubona leta tubwira ati twe tuzobakurikirana amezi 6 hanyuma muce muba abanyagihugu cyo kimwe n'abandi warira no guhaye muri nyagihe wumva twari tugikomeye tugishobora gufata amakinga tukaja mu mirima tukarima icyatuvuna inguvu rero aba bakomeye niyo binjira muri nyamirima urabona ubumba tumaze kuganuka bawuciye umutwe hasi nta kijayo ico nico cyatuvuna inguvu aba bakomeye mu dufatiwe umusuma tukamushikana muri meri ku bategetsi bamuca amande aya mande yinjira mu kigega ca leta twebwe ntaco baduha ivyo rero bidatangura kuyatuvuna inguvu gushikanaho niyo mirima bayitwambura bayitwambura batubwira bati nta rupapuro rwemeza ko hari aho iwanyu muri ico gihe hari intambara 94 95 mucagiye candadaye atubwira ati bo ubu rero ko atakintu mufise cemeza ko hari ari iwanyu leta igira ihatware kubera abantu bariko barapfa nk'indagara leta yabuze aho ibahamba tuzoba umuzibukiro byavuzwe ku munwa gusa none yatwaranye igihe yaciye apfa basi ibintu bigenda uko none ico gihe Mutama ndakubaze ico gihe wewe wiyumvira ko bobana n'uyu mufasha wawe muri ico gihe urumva wewe wari wishizemo ko ari leta izoguma ibakurikirana canke waravuga ati je uko biri kose nubwo meze gutya ndumva no higa ubuzima tukabana n'umufasha n'umuryango tukawutunga ico gihe bimaze kugenda gutyo ndumva ntivyoroshe cyane kuko uravuze nti byarageraho dusanga turiko turibwa n'abakomeye mugabe ico gihe Imana hose yarabazigamye none mu ico gihe mwebwe mukibana byaraboroheye ingene mwofasha kuko turazi biragoye ku bantu bakomeye ni kuvuga nk'abantu baba mama iyo umumama n'umupapa babanye umaze kuronka ikibondo none mwebwe ko mumeze gutyo ico gihe byaraboroheye kugira ngo muvyare mwongere murera abana kuko urumva naragenda karonkarasiyo nkazana umwana yagwara tukajana kwa muganga tukariha amahera abana bakavugwa bagakira ico gihe urumva ntivyari vyoroshe kandi mugabo byarabaye neza kuko urabona aho mugeze ndabona mugeze mu zabukuru mwatubwiye imyaka yanyu murakuze none ico gihe mu miryango muvamwo bavyakiriye gute mu miryango tuvamo urabona umuntu ntabaho yavukiye kuko mvuka mu bwiza sisi 45 urumva kuva tuvayo papa bamwishe muri 70 bo mama nawe yapfuye muri 99 yari umurimyi ariko byarashika rimwe bakaza kutugarukira ko katuraba n'abavyeyi babo mama huyo yaraye bakaza kuturaba basi abo rero urumva baritavye Imana nta numwe tugifise ego ico gihe mama yatubwiye ngo na mariage mwarayigize wiwe witegurira urubanza gute wabigenjeje gute ko nzi n'abakomeye bibagora mwe mwabigenjeje gute urabona ico gihe igihugu cari kimeze neza urumva akazi nararonka kagira ekonomi tugafashanya n'abakagira ekonomi twaragize urubanza nyine kujya mu bibona niko twabigenjeje natwe turagenda muri commune turandikisha turasinya urabizi by'imanza by'amareje byose kujya niko twabigenjeje n'impapuro nyinshi turafize ngaho
bakunzi ba Mijo Talent TV murumva ni ibintu bitangaje kuba abantu nk'aba bariyumviye na mariage bakayigira kandi urumva neza ko bageze mu bigero bitangaje. None mutama ndakubaza ikindi kibazo kandi unyihanganiye uyu munsi turayaga ntabikubare ko tuyaga. Ego none abana mwavyaye watubwiye ko ufise abana batanu bose mwarabageje mu bigero barasohoka abandi ndetse bararongora. None gushika ubu abana banyu ntibabahaba hafi nk'uko babona ko mwagerageje mu kubitaho? Oya, iby'abana mfise abahungu babiri baba ngaho kurya kandi babona ico gihe nakora akazi siniyumvira ko twabana ngaha mu nzu imwe naciye ndabarondera aho baba nabo abo bahungu banje babiri. Abo bana b'abakobwa nabo urumva bari mu Burundi, abari Gitega, abari Ngozi. Bakunzi ba Mijo Talent TV reka tubahe umuvyeyi nawe agira cyo tubwiye kubera ko nawe nyene ndabona ko yagize uruhara runini kugira ngo uyu muryango w'umukomeye. Mama urashobora kugira abakunzi bako turaba ku TV kugira ngo ugire ico babwiye akajambo kanyuma kuko turamenyereye benshi iyo babayeho gutya ari babandi usanga kenshi bari mu mabarabara basega ariko twe turabona ko mwagize ingufu kugira ngo bigende neza. Urashobora kubwira akajambo kanyuma abariko baraturaba n'abaja kuturaba kugira ngo bumve neza ko n'abagendana ubumuga bashobora kuba bobaho kandi bikagenda neza. Yewe mu buzima bwanje tubonye n'uwo mugabo uzugeze ngaha bado hano twanda turima mu busabage kwaje mu gatondo mu katurutu tukaturarima twezi babiri apana umukozi uvuze ngo murarima bibi ntaguciriyemo mwarima gute ukunye twicaye guseka misanda takazwango nona hano harimo n'ibimuga atabone bo bahirimira bo mwagenda mwicaye nyene n'amasuka mukayikorera. Ndumva bakunzi ba Mijo Talent TV ndumva bitari vyoroshe tubarima tanze cyo misandere yakora yatuhangana gusa imbuto nafanya guteraga no kubagara naho kurima gusa to twenge twirimira ikibazo kige tuvuna inguvu rero abasoma abo ngaho kumubona twatweje bigombo hajagiye kunaga kasanga bapunaguye isombe bikomeze bigaragara ivyo bigogo sanga bigogo bigiye kwesanga bahanyaguye sigiye bituza bihagaragara tapwa ntimutambye hano ndagiye kwaheba ko nubona cyo niko ndunga kubana banje sande tamwe twajana rero turahebye igishe ni sirara ati nubu ntimwicara katubandera muri mu mucero tujana ari mu marangi bategura mu marangi urabona ajya kukera batakera mu bamipote n'ibipute n'iprodere twarimira tubatera umuceri imyaka 6 batwiba takwanze nabu ndabihebye atubango cyose zanga tulicara turarama tulicara andadari mareo ngezuri mangaha rero muhira ngaha nawe bari kwari hato twose sani turari uwo muzo tukazadushimira Imana kugeza none mu twibereye uko nyene uko bobo wadu mwana umubyaye ko bwaso n'abashaka gukunda nabo kuno wamukunda so kabukunda ntibashanga abakirengane hari n'umwana yamba cyangwa ndi umugore wase wawe nyina wawe niko baca bakubarira ariko ko biri kose barazi ko ari wowe bagejeje aho bageze. Umukwanze wo muherereza bivugira aho ngo wewe umugore wa papa we nturi mama banje kandi namutwaye cyenda niyo bicaye nabwo rero yose nabirabisha amaso haje mane zompora yabirote bako baravyara bapamwe mwazompora. Akajambo kanyuma rero ubwira abakunzi bako baradukurikirana kugira ngo uhamagarira abandi bameze nka mwebwe bumve neza ko namwe mushoboye nakahe wo babwira. Twega abene wacu ibimuga niko bamenye gusega mu gisagara bakigira nk'abantu nk'abazungu n'abazungu ego umugaye ntumugaye n'umutima hagiye amaguru ntihagiye amaboko ko tundutoje ushobora nkahanze ukubure woza ibyombo umese impuzu apana imbwa ngo impuzu kuborere ko inuke niko n'ikimuga eka nta urongo uzabamise kumesera imisi yose bila kuvomera amazi baragusenyera byose bya ngo nyine ubyige ego mugisagana ntaho havuga nabi hatutunge mbwa wagiye nk'uyu musatiri ngagusibe umane nkinga subiye naho mu gitondo muri bire ega nyine barabyubago barabibura cyane batanga umwuga waza barakora ngo batungira n'abana naho nyine batunge. Ego murakoze cyane burya nabonye ko wewe ari byinshi ukora nabonye n'akantu kari imbere yawe sinzi ko ari kuri kuradandaza canke ariko wifashisha kanaka umuntu yambaye ubuhumbi bubiri nangura agapaki twagura igomero 8 agapaki kasanga ko rapaka majabiri niyo nkorera yabirenguze baguze 3
kandi nkinusubiye ibiharage sawa wenda umva kubigenza neza mutama akajambo kanyuma wobwira abakunzi be ko badukurikirana nakahe ubabwira ivyerekeye ingene bashobora nabo kubaho batarinze kugenda ngo bariko barasega nk'abandi bose akajambo kanyuma babwira kugira ngo nabo bishoboze kugira ngo bakore nk'abandi nakahe mve umwe wese urabona abantu remye kimwe abo birirwa mu gisagara urumva babihinduye nk'akazi urumva haragenda karonga haragenda kabura umugabo urumva ntaheba wenda kubwira jendo iwacu ni harya kuri sisi karansenge ariko jewe narize naciye no mu ishuri ako kazi ndagakora kumwisho bakampemba ariko nayashikana nyine nkamenya ukuntu ndayifatamo n'umugenzi ngaho urabyumva basi ariko muri ville nta uhanze genda aresha ugiye kurondera ntawe urabona raba nk'iyo mitwe ihagarara imbere y'umuryango w'umuntu ntaronka ivyo abaho ari umuntu umwe urabona biragoye jewe rero ico nabakebura bokora ivyo bashoboye mugabo bagatekereza bakareka kugora barya babifise nabo urabona benshi ntabyo bafise urashobora kusanga imangazini y'umuntu rizuye ibintu nawe afise umukozi umwe aryamye harya kuri etagere nta winjira akaraba bijya biri hajya basi canka ni nka ratio kurondera ratio niba hatakaronka kagafaranga ko kurihanye n'inzu basi ariko twebwe bamwe kukuntu tuhazi tubagendera rimwe muri semaine akarero mvuye ngaha vendredi sosubira vendredi yindi kurumva byose biri mu mutwe ndabizi akazi nako urabona iby'akazi bisa n'ibyo twabuze abenshi bene wacu bashaka gukoresha kuri gusa urabona 500 umuntu agisuma 500 na mitende nayo 10 ni harya nyine kubura umuntu agira ariko byose ukabihereza Imana ukigumya yego reka tubashimire ku mwanya mwaduhaye kuko mwaduhaye akanya turayaze ego abariko baradukurikirana reka dushimire bano bantu baduhaye akanya ego mutama turabashimiye cyane Imana ibahezagire namwe bakomeze mubwa muje muratwiyumvira ibintu bigende gusa murakoze mama nawe reka tugushimire kanya waduhaye turabona n'izuba ryagushikiriye Ejo narabimenyere murakoze gose kwaze kutugendera mukate mu twibagire kandi muvuga ngo ko twababonye ngo baresha bibacho bimari tunwe n'Imana uko nyene mutubona ndaya nabo baguma baza mu gisagara nabo rero nikonje bisubireko gusaba misi yose ntibyoroshe rero nabo nyene barabikena tewe ngaha basi kandi abashinda babonye hagati mu gatima karagiye mu ndana Wasanga n'umuzungu ndaze ko n'umundahanda umubose ahubwo murakoze Eko bakunzi ba Mijo Talent TV reka tubashimire tubasaba kugira subscribe kugira ngo mumenye byinshi kuri ibi kuko ni ibintu bitangaje wowe utarabikora genda ubikore wabikoze urakoze bye naho ubutaha